Inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishirahamwe TWR Radio Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro kigufasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana. Mukunzi uri kuratwumviriza, amahoro abe muri wewe. Assalamu alaikum, shalom. Turanezerewe cyane gusubira kugushikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Uri kumwe na Pastor Jean Baptiste Nzeyimana. Nkuko twabisezeranye mu kiganiro giheruka, uyu munsi turarabira hamwe uko abizera Kristo bakwiye kumera kugira ngo bahimbare Imana. Ukwizera umwigishwa wa Yesu afise mu mutima gutegerezwa kugaragarira ukuntu yiyumvira, uko avuga, mu vyo akora, mu buryo bwose abaho. Nkuko twabibonye rero, ibiranga umwigishwa wa Yesu icambere ategerezwa kwemera ko ari umunyabyaha imbere y'Imana kandi ko atoshobora kwishikana muri paradizo kubw'utwigoro twiwe. Icya kabiri, arizera yuko umugambi w'Imana wavuzwe n'abahanuzi bavugishwa nayo wo gukiza abantu mu mbabazi zayo ari umugambi w'ukuri. Ni muri uwo mugambi Yesu yapfuye abambwe ku musaraba. Imana yatanze umucunguzi arapfa arazuka kugira ngo duhabwe ukugororoka kuva kuri we. Mu ncamake, umwigishwa wa Yesu nuwizera inkuru nziza ya Yesu Kristo Mesiya n'umutima wiwe wose, akamenya neza adakekeranya ko ibyaha byiwe vyababariwe nk'uko Imana yabisezeranye mu ijambo ryayo. Uwizera gutyo wese Imana imugira umwana wayo. Byose biranditswe mu isezerano rishya yuko abamwizeye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana bayo. Mugenzi, Imana iragomba ko womenya yuko ubaye umwana w'Imana kubwo kwizera Yesu Kristo utazigera upfa rubi, kandi izoguha uburenganzira bwo kuzobaho ibihe bitazoshira uri kumwe nayo muri paradizo. Kumbure wovuga uti, niba gushika muri paradizo y'ibihe byose vyoroshe gutyo kubigishwa ba Yesu, aho rero bogomba bagakora ibyaha uko bigombeye atagutinya urubanza, kuko Imana yamaze kubaharira ibyaha byabo. Mugenzi, siko biri. Abavuga gutyo ntibazi icyaha icyo ari cyo, kandi ntibazi Imana n'ukwera kwayo. Icyaha ni ikintu kibi. Yesu Kristo yaje kudukiza adukura mu buja bw'icyaha, ntiyaje kuduhimiriza kubandanya dukora ibyaha. Uwizera Kristo wese ntaba akiri umuja w'icyaha. Abari mu ruhande rwa Satani nibo banezererwa kuba mu buja bw'icyaha. Umuntu Imana yagiriye imbabazi ikamukiza afise ubugingo bwahindutse busha. Imana yoza umutima wiwe ukaba uwejejwe. Uwo Imana ikoreye ivyo yitaho kwirinda ubuhumane bwose. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo, nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo aba ari caremwe gisha, ivya kera biba bihise, byose biba bicitse bishasha. Turabibona hajya mu cete cya kabiri Paulo yandikiye abikorino mu kigabane cyaho cya 5 ku murongo wa 17. Uko umwigishwa wa Yesu akwiye kumera twobivuga gute mu majambo make? Turashobora kubivuga uku: Imana igomba ko abana bayo berekana akameremere kayo mw'isi. Mu vyigwa byacu bifatiye ku vyanditswe vyeranda twarabonye yuko ahanini ibiranga Imana ari ukwera kwayo n'urukundo rwayo. None igomba iki ku bana bayo? Igomba ko natwe twoba abera nk'uko nayo ari yera, kandi ko twokundana nk'uko yadukunze. Kubaho wejejwe kandi ufise urukundo, ico nico kizokwerekana b'Imana n'abatarabayo. Reka turabe ico ivyanditswe vyeranda bivuga kuri ivyo. Mu cete ca mbere canditswe na Yohana 3 ku murongo waho wa 10 havuga ngo, iki nico kimenyekanisha abana b'Imana n'abana b'umurwanizi: uwudakora ibigororotse wese si uw'Imana, canke uwudakunda mwene data wundi. Mu cete Paulo yandikiye Tito 2:11 kugera ku 14 haravuga ngo, kuko ubuntu bw'Imana bwaserutse buzanira abantu bose agakiza, butwigisha kwikunkumura ukutubaha Imana n'ukwipfuza iby'isi, bukatwigisha kwama tudahugumba, tugororoka, twubaha Imana mu gihe cya none, twitega ivyizigiro by'amahirwe no kuzoseruka ku bwiza bwa Yesu Kristo yatwiguze kugira ngo aducungure, adukure ko ivyo twagabitanije byose, kandi yihumanurire ubwoko ngo babe icibare ciwe, bagwane ishaka
ry'ibikorwa vyiza. Turasoma no mu cete Paulo yandikiye abanyefeso 4 uhereye ku 24 kugera ku 32 ngo maze mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugane ivy'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimwaraka ntibibakoresha icaha, izuba ntirirenge mukiratse, kandi ntimuhe wa murwanizi icicaro. Uwiba ntakongere kwiba, ariko apfuma acumukura akoreshe ayiwe maboko ivyiza kugira ngo aronke ivyo gufasha uwukenye. Ntihaze hagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu, ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuribwirwa, kugira ngo riheshe abaryumva ubuntu bw'Imana. Kandi ntimukababaze mpwemu yera w'Imana yabashiriwe ko kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa. Umururazi wose no kujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo, hamwe n'inzigo yose. Mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabahaririye muri Kristo. Mu cete ca mbere cyanditswe na Yohana 4:7 havuga ngo abo nkunda dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese akundana yavyawe n'Imana kandi azi Imana. Tubandanirije ku murongo wa 20 kugeza ku wa 21 haravuga ngo umuntu niyavuga ati nkunda Imana akanka mwene data wundi aba ari umubeshi, kuko udakunda mwene data yabonye ntashobora gukunda Imana atabonye. Kandi dufise iki cyagezwe kuri yo ngo ukunda Imana akunde mwene data wundi. Ivyo nivyo dusoma mu vyanditswe vyeranda ku kuntu umukristo akwiye kumera. None nukuvuga ko uwizera Kristo adasubira gukora icyaha cyanke ko yama akunda mugenzi we nk'uko yikunda. Oya, arashobora gukora icyaha ariko ntashobora kukigumamwo. Iyo acumuye yibuka isezerano ryanditswe mu cete cya mbere cya Yohana 1 uhereye ku murongo waho w'indwi kugera ku 9 ngo amaraso ya Yesu atwoza icyaha cyose. Tuvuze yuko atacyaha dufise tuba twizimiza, ukuri ni kuba kuri muri twebwe. Nitwatura ibyaha byacu niyo yo kwizigirwa kandi igororoka. Ivyo nivyo bituma iduharira ibyaha byacu ikatwoza ukugabitanya kose. Kuba uwa Yesu si kibazo c'idini, n'ubucuti. Iyo umuntu ari uwa Yesu Kristo abagiranye ubucuti n'Imana yera y'urukundo. Ubwo bucuti n'Imana Adamu na Eva batakaje kubera icyaha cyabo bwasubiye kugarukanwa n'amaraso ya Yesu yasesetse ku musaraba. Imana ntizosubira kuduharura ko ibigabitanyo byacu, kuko Yesu yaturiye umwenda w'icyaha. Imana ni data wacu wo mwijuru, natwe turi abana bayo kubw'ubucuti bwacu na Kristo. Ivyo nivyo ijambo ry'Imana rivuga mu cete Paulo yandikiye abanyefeso 2 uhereye ku murongo wa 18 n'uwa 19 haravuga ngo twempi niwe adushikiriza data wa twese turi muri mwe mumwe, nuko ntimukira abashitsi n'akavantara, ariko musangiye ubwoko n'abera murabo mu ngoro y'Imana. Aba Yesu Kristo banezererwa kuba mu bucuti n'Imana bakiri mu isi, kandi bakaba bafise ivyizigiro byo kuzoragwa ubuzima bw'umunezero w'ibihe bidashira. Woshobora kubaza uti mbega abigishwa ba Kristo bashobora gute kunezererwa ubucuti bwabo n'Imana bakiri mu isi? Twoshobora gukura gute mu byo kugiranira ubucuti n'Imana? Kuri ivyo ijambo ry'Imana riravuga ibintu bine dutegerezwa kwitwararika bikadufasha kumenya ivy'Imana igomba, kandi tugaca dushobora kubaho dukora ivyo igomba nk'abana bayo, kandi tukarushirizaho no kuyimenya. Icya mbere umwigishwa wa Kristo yokwitaho nukurya ijambo ry'Imana mu kurisoma, gufata umwanya wo kugiyumvira ko ku munsi no kumvira icyo ritubwira. Mwemu yera niwe ahishura ivy'Imana itugomba ko. Imana iganira natwe mu ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana nivyo kurya bikomeza imitima yacu, nivyo kurya vy'igitangaza. Umuntu akunda Imana by'ukuri ntarinda kwingingirwa gusoma no kumviriza ijambo ry'Imana, ahubwo agira inzara nk'uko agirira inzara ivyo kurya. Umuhanuzi Yobu yanditse avuga ati nashize umutima ku majambo
amajambo yo mu kanwa kayo kuruta uko ndawushira ku vyo kurya bintunga. Mu gitabo cy'uwavugishwa n'Imana Yobu ikigabane cya 23 ku murongo waho wa 12. Icya kabiri twokwitaho ni ugusenga Imana Data wo mu ijuru. Uwo wese yipfuza gukomeza ubucuti n'Imana yipfuza kuguma avugana nayo kenshi. Ku mwigishwa wa Kristo ugusenga no kuvugana n'Imana nk'uko umuntu avugana n'inshuti yiwe nziza. Nta gihe cyashinzwe kiriho cyo gusenga. Dushobora kuvugana na Data wo mu ijuru igihe icyo ari cyo cyose cyo mu ijoro canke ku murango. Ahubwo ntidukwiye kugira imyanya twomara ubwenge bwacu butiyumvira ku Mana. Igomba ko tuyihimbaza tukayishimira ubudahengeshanya kubw'ubukuru bwayo n'ivyo yadukoreye byose, kandi idutumirira kuyibwira ibitugoye. Umwigishwa wa Yesu wese arazi ko ugusenga ari ikintu gihambaye. Umwami Yesu yasezeraniye abigishwa biwe ati, nimwagira icyo musaba mu izina ryanje nzogikora. Mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana mu kigabane cya 14 ku murongo waho wa 14. Kandi ntimugire icyo mwiganyira, ariko muri byose ivyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Mu cete Paulo yandikiye ab'Ifilipi 4 ku murongo waho wa 6. Icya gatatu twokwitwararika no kugendana n'abandi bizera kandi bakunda umwami Yesu Kristo, nk'uko ikara riguma ryaka ari uko rigumye mu muriro hamwe n'ayandi makara, niko no kugendana n'abandi bana b'Imana bayizera bidufasha kuguma muri Yesu no gukora ivyo agomba, kandi bigafasha nabo kandi kuguma muri Kristo. Ijambo ry'Imana riravuga ngo, kandi twiyumviraneko kugira ngo tugwane ishaka ryo gukundana n'iry'ibikorwa byiza, twoye guheba gukoranira hamwe nk'uko bamwe bagira, ariko duhanurane, kandi uko mubonye wa munsi wegereza murushirize kugenza mutyo. Turabibona hariya mu cete cyandikiwe Abaheburayo mu kigabane cyaho c'10 ku murongo waho wa 24 n'uwa 25. Icya kane abigishwa ba Kristo basabwa no kumushingira intahe. Umviriza icyo Yesu yasize abwiye abigishwa biwe imbere yuko aduga mu ijuru. Niko vyanditswe yuko Kristo ingo n'imiryango. Kaza mu kiganiro cy'ingo n'imiryango utegurirwa n'ishirahamwe TWR Radio y'Uburundi. Ikiganiro kirimwo inyigisho n'impanuro ku buzima bw'ingo n'imiryango. Ndaguhaye mwiriwe nshuti mugenzi, mukozi wa kino kiganiro ingo n'imiryango utegurwa n'ishirahamwe TWR Radio y'Uburundi. Uri kumwe na Rodasman Akiza ndiko ndagushikiriza. Mu kiganiro giheruka tuwaganiriye ku bibazo bituma abantu barondera abagore barenze umwe. Twarabonye ibitari bimwe kandi twarumvise n'intahe zitandukanye bagiye baradushingira. Mu bishinga ntahe twumvise, Nyandwi Eric yaratubwiye ingene byari bimeze mu rugo rwiwe gushika naho yipfuza guharika, ariko mu kurambere abajije ingene yo bigenza aramuhanura amubwira yuko ivyo bitomworohera ko guharika atamugishurimwo kandi atobishobora kuko akiri muto, ngo yahise mu guca yomoka araturugo, ahanini abuze icubahiro gihabwa umugabo n'umwumvikano mu rugo. Ariko iyo yagiye ntivyamworoheye, yarahavuye aragaruka mu rugo, hanyuma indunduro ya vyose arahava arihana ivyaha, eka n'umukenyezi wiwe arihana. Mbega none bamaze kwihana ca cubahiro yarondera yahavuye akironka? Reka tubandanye tumumviriza. None mumaze gukizwa ca cubahiro caragarutse? Tumaze gukizwa ubu ibintu novuga ati byaciye biba bishasha, nka kurya twatangwe mu ntango ati none mengo abakiri bato kumengo usanga bakundanye, bamaze gukura naho kandi ugasanga mengo barakundana. Ico ndacenda kironka gisumbiriza aho twaciye ntarabona Imana. Ubu ni vyiza kandi turashima, kandi ndacengera ni ku ntambwe ntari bwashike ko kugera mu yisaha. Bose bari baramaze kusa n'abanca mu muryango ngo je ntacyo maze, ndi wo guterera hirya, kurumva ntacyo
ntaco nari bamariye ntaco nari nitayeho mugabo ubuho Yesu amaze kumubonera budahandi mu ndatambura mu bandi mbona kumengo ndi umunyacubahiro mbere barimo barambona bambona nkumengo ndafise ibirenge by'abandi kumbe ari bito kubera uri mu mana bakubonamo vyinshi yego be gutambura no kuvuga iki gutambura ni kurya ufata urugendo ugiye nk'ahantu nko gupagasa ufashe urugendo nko kunova ati mfata urugendo ariko gutambura ati ngene nk'iyo hirya za Ruyigi za Gitega za hehe niko gutambura muraho cyane none mwebwe mwumvise iyi ntaye y'umushinga ntaye Eric Nyandwi adushingiye mwebwe hari ico muyongerako Esperance ego ibyo ariko aravuga nibyo hari abakenyezi benshi baciye mu rugo baca bifata uko batari umugabo muha amategeko harya abantu b'abagabo barakeneye icubahiro barakeneye kwitabwaho kuko baragoye bameze nk'abana batoya ndetse tubaharura nk'abana b'imyaka 2 baragoye kuko burabamesera urabasasira ibyo rero bamaze kutabibona baca bababara gose kandi suko babari banini mugabo kuko barayakuza irumva umufasha abaje kugufasha ku kintu nawe wari kurakora mugabo aca kigufasha mugabo bakenyezi nabo ngo ndakomesera ubaye umwana siye mwangira abakenyezi ati mbe muko umwana aboneka hatangiye kuboneka nde hatinga kuboneka umugabo umwana yaje mu nyuma ubanda kumwitaho mugabo wawe ukamuneza naho byoshika ego satana aca muri byinshi nibize bikuboneke ko yuko uri umugore uninze duka kugira ngo mugabo aje hanze inze duka ziba zavuye kuri wewe uragerageza naho yogenda avuga ati naho nagiye umugore wanje ntacyo nshobora kumugayako nta nakimwe atankoreye uragerageza kushoboye kose ukamumesera ukamukurikirana ntagende mu bantu yambaye ibihuzu bikandirazanya umugore akama afite uduhuzu tumesuye n'ukuri kandi umugabo yameshe akabona ko ameshe akabona ko yambaye karatoke akitabwaho nukuri ivyo naho byoza haragira aho bigarukirije mugaginza agenda hari yazimanitse hiyo agasanga bazimesuye neza cyavuga ati nako naho bitondero acagenda hine kugaruka bizomugora ariko umugore turakwiye kumenya ingene kubaka ingo ziwacu tukubahana mu rugo nabiruko abagabo nabo kandi barakunze kutubaha abagore babo abagore turababara cyane iyo dukoze ibintu twakora tukababara abagabo bakabifitiye ikaramu icisha mu murongo gusa tukuricisha mu murongo naho ukora byiza ugize agakosa na gatoya ngo navyo ndi wari wabyononye kandi nawe wari wabikoze neza umva hari igihe rero tusha tubabara ati none mu rugo ntibanshimira ntibagira gutukacu usanga umugore kare gukora nabi gatamenya imana kukubera ntayashimiko n'umusi warimwe nawe yo nereko nabi ntane kampore bamuhereza urumva ucumenga yene umuntu umucangero agenda usaba ibintu byinshi kugira ngo tumererwe neza mu rugo naho ko bana yo citara gutya kampore gusa karadutunga ntacyo bitwaye ego inosa uramuvyumva bivuga ko iki byo bintu Esperance avutse ego kweri ivyo avuze umwanya umwe nivyo aravuze yuko kumbure usanga abagabo bameze nk'abana b'imyaka nk'ibiri sanze ko icyo kintu avuze nico uko je mpaye ndaba abantu b'abagabo keshi na keshi mpaye dufashe biga bishe byijana abantu keshi na keshi ingozi mira nk'izisambuka cyangwa zikasubira inyuma bivanye n'intuze nico nyene cyo kusanga abagore keshi batahura abaribo usanga rero nka 30 kujyana basanga keshi n'abagabo nyene babise imitima mibi bafise izindi baje mu marigara bakahanurwa n'abandi kumbure impanuro zitari zungani keshi usanga beshi biva kuko n'abagore babafata muhiye usanga ari cyagomba rero kuza kuraba nyene abo hanze kumba bamfata neza mbwani abata atihanganye ne kwerisho kintu kwerisho babuze nico uko najewe ico ugenda buze ko mazi imyaka 13 nubatse niyone maze najewe ico caranciye ko mu myaka nk'itanu ya mbere aze rero keshi na keshi genda bese sasa mbere umugore akiva nk'imuhira wewe abazi yuko aje gutegeka ntanike harura kumbura hada kantu batanga kagashimwe kabavyeyi ico gasigura wewe kumbure wewe amengo aje nkumengo mwongana aje nkumengo agomba ko mungana ntatahure wende ko ari umugore nawe uri umugabo kanatsinda nibiri ravuga yuko abagore kwambara igitambara bisigura yuko ari shokiro cy'abagabo agasanga rero nkagere mu ntango umugore ntiyagitahuye ico wamengo nyene kumbura kumare ni kunandengera mbere kuri naje kweri ndavye abantu benshi bari bahuye nizo ngorane je nagize benshi baraharise cyane bari ku mahanga kwegore ini waje none we wagize ingorane zimeze gutega inosa je mu ncama kare niyo nyene ko ndavuga iyo umugore kumbura gasanga ndiko namubwira ati we dukore kino ati je ntacyo wombwira nokora na kare unfashe nayo ndisubirira iwacu wasanga rero naho rero wasanga hamwe ndaramukubita cyane naho nkamengo no muhunga bivanye nuko kumengo sindamugonda canke sinamugonda ariko mu nyuma byaragiye kumbura arahava bazarampanura abakozi b'Imana naje bakampanura ati naho biruko naho numengo ntareka nataraje ku murongo neza ihangane canke naho neko sanga yakarumvira nyene by'abakozi b'Imana ngaruse gato iyo nk'abandi umuntu anywa inzoga shinka ntakijijwe je ndibaza urugo rwanje bagwasambutse mu myaka nk'itatu gusa ngo kubera gakiza budare buri wanene y'ijambo ry'Imana rirahanura yari mu ngoro y'Imana je muri narikaza nayo bafashe ingo kana ikintu yokora
uzana yahandi ijambo ry'Imana ryamfashije nagiye wenda ndaze gusinjira inzi yomba ngeze ena impamvu ndavuga ati kumbure je nahanga n'abandi kumbure bahe n'ingorane nk'izo nahuye nazo ko kwihangana kandi bakegera Imana uko mpaye ndaba ini wacu abantu ingo nyinshi zisambuka cyangwa zimeze nabi ugiye ni mu ngo ziwabo usanga bamenye utangura n'amazi usanga keshi batumvikanye bataberaniye amakosa yabagiye agira bango bumvikana bimumvikana mwiza nk'uwa Kristo yego uno musi rero urugwawe urubona gute ico cawe urakifise arakubaha murahuza bimeze gute sawa ujere ngereranije niyo myaka 5 ya mbere kumumaze 13 ngereranije ubu aho ngeze ndabona yuko ari ikintu congeye ko cyane ubu ni sawa naho nyina takakashwa gucanga ni mu mitende utubona twinko biragenda naho bwo nta muntu yabaye yo kwishima ushoye kushika nk'iyo yabona twati aba naho biruko bafise umubano kumbure ubu bufise agace ku Kristo bivanye ngonije na mbere nk'abantu banzi ngaha mu kibanda ashaka kuma kuvota kuri cyo kiravuga nibyo kucyariye buraho cyane godasi ivyo inosavyo vyo ucivuga kwiki urumva ngo iyo bitagenda neza mu myaka nk'itanu ya mbere 3 ya mbere ruba rwarasambutse ariko kubera ijambo ry'Imana ngo ruracubatswe bivuga kwiki ico no bivuga ko icavuze kirumvikana turavye ibisambura urugo n'ibintu bitandukanye turavye mu rugo rw'umuntu umukenyezi canke umugabo hatabaye ibiyago ikiganiro mu rugo urugo ntoteba gusambuka ariko haciye habaho ibiyago bakayaga hakabaho imbabazi hakabaho hagati Imana urugo ruca rurama ariko atabiganiro bihari urugo ntirurama kandi bituma umuntu arenga ibigo n'ibintu bitandukanye nk'aho mperereye hariho abagabo barenga ibigo iyo umukenyezi yibarutse urura rumwe akavyara bigeme gusa ntavyara abahungu kenshi umugabo arakunda guturuko akaja inyuma y'ibigo ngo agiye konda umwana w'umuhungu n'umukenyezi nawe nyirashira guta ibigo yabonye aguma avyara urura rumwe agaca ata ibigo akagenda kurondera bagiye kurondera uwundi mwana w'umuhungu cyangwa umwana w'umukobwa bigatuma umubano utamera neza none rero bafise Imana baca baja hamwe bakagirana ibiganiro bakabiha Imana kandi byose bakabishikiriza Imana hama Imana byose ikabigenza neza hanyuma ikindi gituma urugo rusambuka nkuko yamaze kukivuga kudaha icubahira umugabo haro n'igihe kandi n'umugabo atayicubahira umugore atamugurira agahuzu atamugurira akarato atamugurira utuvuta two kwisiga kandi yabonye habonetse urura rumwe ntaje atahura kizo iyo vyaje bizanana atari uwo mukenyezi yabikoze none rero ni vyiza yuko haba ibiganiro mu rugo no kubahana mu rugo hakabaho Imana no kugirana ibiganiro iyo umuntu yagize ikosa bagasabana imbabazi urugo rugasubira kuba nkuko rwari ubwa mbere winosa yavuze yuko habonetse ego ikintu mu yindi myaka 5 kirusha ico mu myaka 5 iheze niko biri iyo wumvise ikintu hanyuma ukaja mu bintu vyiza urugo rasubira kurama nkuko rwari ubwa mbere cyangwa rugasumbiriza nkuko vyari ubwa mbere ko niko novuga yuko urugo rugizwe n'ibiganiro n'Imana akaba ari ija hagati turakengurukiye abatuganiriye dukenguruke nawe we warutuze yompi urumvise neza yuko indunduro ya vyose no kwicarana umugabo n'umugore bakaganira ico badahuriza ko bahiganira ko hanyuma hanini bagashira hagati Imana maze bagasenga Imana ntacobuza urugo rutubakika neza iyo hagati muri go bahashize Imana rero turashimiye abaduteramishije dushimiye nawe watuze yompi ufise icubazo cyo wunganira telefone ni 71 amajana 24 ijana na 97 canke 69 amajana 499 amajana 619 canke udusanga aho dukorera ni mwirohero ya mbere ibarwa gitiriwe Gerere inimero 27 noko rero Dasman nakiza mwari kumwe ndagusize nakwifuriza ijoro ryiza naho butaha uhejeje gukurikira ikiganiro cingo n'imiryango ukaba ukeneye kutubaza canke kutwunganira urashobora kutwandikira ugasanduka makete 1140 Ibijumbura cyangwa dutelefona kuri telefone 22 24 26 57 mu mwanya w'amasaha y'akazi Yesu aguha umugisha.